hano mu Burundi wacu harimwo abaririmbyi batandukanye benshi cyane batigera bakora media tour, batigera baja ku binyamakuru bitandukanye. Wobuze ingaruka zavyo? Mbe kuja ku binyamakuru ubwo vyica brand canke birinda brand? Abaririmbyi benshi baravuga yuko kuja ku binyamakuru bituma abafana babahimba. Vyo bari vyo canke ko wari kubesha? Begaho kuja ku binyamakuru hari cyo bifasha? Gukora ibiganiro hari cyo vyisha? Harimo abaririmbyi ngaha mu Burundi ashobora kuba amaze imyaka atari mike mu muziki, warashashwa ko afite indirimbo nyinshi zakunzwe atigiza ko ibiganiro. Nubwo akariro kari hafi ugasakora ikiganiro ku kinyamakuru kimwe kandi indirimbo ziwe zikabana zitera imbere. Ariko kandi nubwo biruko birafise ingaruka mbi. Ngize ingaruka zishikira abaririmbyi benshi badakora media tour. Indirimbo zabo ni cyagiye usanga indirimbo zabo zumvirijwe no munsi na hirya ejo no mu ndwiza mu ndwi igira gatatu tukayiburi yagiye. Ariko kandi iyo muri byakoze media tour biratuma indirimbo yiwe iguma mu bantu. Uba wibaza impamvu indirimbo yawe idasigara mu bafana cyangwa idasigara mu bantu kandi ari nziza, nuko udakoze media tour. Kuko iyo udakora media tour mu binyamakuru, iyo ukora media tour baba barayimenye, abafana n'abantu ba mbere bumviriza ibinyamakuru bakanabiraba. Kuko atamufana nta muziki, atamufana nta muririmbyi, atamufana nta munyamakuru. Iyo ukoze media tour iyo ndirimbo y'abafana bakakumviriza, abafana barayumviriza cyane, bigatuma abafana bayimenya gusumba uko wavyibaza, gusumba ko waja kwiraba rimwe kubera ko wayisohoye cyangwa ko yumvise bayivugije muri studio kanaka. Ariko kandi abaririmbyi badakora media tour zino ni zino ngorane bahura nazo, zuko indirimbo zabo zivuga rimwe kabiri gatatu bikarangira indirimbo bazibagiye. Wamuvyibaza nawe ukumva indirimbo ya naka yariryoshe hirya yejo uno munsi nikiryoshe, byagenze gute? Niyo mpamvu yo kudakora media tour. Abari byo shimba gukora media tour ariko ntibaramenya ingaruka zavyo, bibaza ko no kurinda brand. Nubwo karo kabiri ari hafi, ugiye kuraba nka Rinoji niga gakora media tour, ugiye kuraba nk'abandi baririmbyi bagiye batandukanye niga kibakora media tour. Soko bafite indirimbo zikunzwe, ariko kandi ugiye kuraba uza gusanga indirimbo zabo sometimes zibagiranwa byoroshe. Ugiye kuraba hari n'abandi baririmbyi benshi bakora media tour nk'aba Imbidata, ba Rurusimba n'abandi batandukanye ba Big Fizo. Indirimbo zabo nubwo zitaba ziyoshe cyangwa iziryohera abafana cyangwa zose gufata, usanga abafana bazizi cyangwa abafana barazifashe ku mutwe. Niyo mpamvu rero irika yatuma nawe umuririmbyi udakora media tour. Kora media tour kwa indirimbo zawe tuzimenye byoroshe. Nuko waruzi ko bifise ingaruka mbi kudakora media tour, kuko bituma indirimbo zawe batazimenya, warashaka zisija mu bafana. Ngiye kuraba kiri kwa kiri niwe mu baririmbyi bi brandinga cyane bidaciye no ku binyamakuru, nato kwiga kwa media tour vyotera imbere. Simvuze ko gukora media tour cyo kintu cyambere gishaka gutuma indirimbo yabayimenya canke umuririmbyi yamumenya cyane, eka habwa n'izindi system nyinshi ushaka gukoresha umuririmbyi ugatera imbere. Mbega zo bari zihe ama innovation mu muziki wawe ukamenya ingene ushaka kwibrandinga? Genda urabe, hari ikiganiro Bface on the floor yakoze ivyabaye mwarabizi ku ndirimbo yewe Nguciki. Uno munsi nta namwe itavugwa, suko yakoze media tour ariko vyabereye mu kiganiro. John Twigor Bohondi kwa kundi ahandi. Ciao ciao.